Uragomba kumenya amasetting ya YouTube uko akwiriye kumera muri uyu mwaka. Kaze kuri mwese muri murankurikira ngaha kuri Ndaho TV, nkaba nitwa Alex. Muri iyi video ngiye kubereka ukuntu ukwiriye gusettinga amasetting ya YouTube kugira ngo YouTube yawe imitinge requirements za YouTube muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Cyane cyane ku bantu bakiri bashasha bacugurura ama YouTube channel, hariho ibyinshi bataza bitaho kandi bigatuma YouTube channel yabo idashobora kugera kure. Nanje nkitangura YouTube byarangora, ariko kuri uno mwanya kuvaho nakoreye aya ma settings byaramfashije cyane kugira ngo YouTube yacu ikure uko bukeye uko bwije. Nanje rero nkaba naje ngaha kugira ngo sharing ideas n'ibintu bitandukanye kugira ngo bigufashe ku growinga iyo YouTube channel. Hanyuma ku rurimi ndaza gukoresha Ikirundi, ndaza mvanga n'icyongereza bivanye nuko hariho nza kugera amajambo akankamana, rero bisaba yuko mpitangirane ndabishira mu cyongereza. Hama ikindi kigize kabiri kuri ino channel yacu Ndaho TV, mugiye kuraba intro twaravuze yuko tuzoza dukora ibintu bitandukanye, nanje akaba ariyo mpamvu nigaha kugira ngo nze ngenda ndabereka ndabigisha ibitandukanye kuri computer. Sibi gusa nzoza ndabereka n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma kubagiye gukurikirana ino video ndabasaba kugira ngo mugire subscribe. Sinivyo gusa, kuba maze kugira subscribe cyangwa n'abashasha bagiye kudukurikirana, nasaba yuko mwandika comment ivuga ati subscribe kugira ngo najewe nimbona wanditse iyo comment inze kugukurikira, kuko icyano yacu kubyukuri ubiravye irikirakura ku muvuduko munini byo gufasha kugira ngo usubscribe inze kuri channel yacu, nanje nkata nza kuri wawe, bizotuma icyano yawe ishobora gukura. Nyimba abazungu bariko barabikora, natwe tubikore kugira ngo ama YouTube channel yacu abashe gukura. Murakoze rero, reka tugende kuri computer ngahi inyuma kugira ngo ndabereke ukuntu mushobora gukoresha YouTube vuba vuba. Ni kuvuga ucugurura YouTube, utushonda kuri kano kantu, hanyuma ugahita ugenda kuri YouTube Studio. Hanyuma ugeze ngaha uca umanuka hepfo anya kuri settings. Hanyuma hano nta kintu uhinduramo, hama ugahita ugenda kuri channel. Hanyuma kuri channel uhita ugenda kuri keywords. Hano kuri keywords wandikamo ibintu abantu bashobora gushira muri YouTube mu yandi ma video, hanyuma nawe bakagirane bakakubona. Je ndafise application ndaza kuyibereka. Buri video igiye kuri YouTube cyangwa yari yose ncyonzeho ibi inyama keywords ahitaza, ni automatic, ni app naguze iri muri ni app imfasha nyene kugira ngo mbone ama tags abandi babintu bariko barakoresha. Hanyuma ikintu nyamukuru duhita tugenda kuri advanced settings. Advanced settings hano hantu hari important cyane gose, bivanye nuko guhera muri 2020 YouTube yarahinduye amategeko yayo. Ni kuvuga yuko ichannel yawe igiye kuzoza irerekana ibintu by'abana, ni ntuzenya iyi ya mbere uhita ushondaho kugira ngo video yawe azoba ari yabana. Hanyuma iyi yiwanje nkuko mubibona ni no, this channel ntago ari yabana, kandi bisigurwa yuko ichannel yacu ntago izoza irerekana ibintu by'abana. Ni kuvuga kandi wihenze ukaza kuri YouTube yawe ugashiraho ibintu by'abana, kandi kuri YouTube setting yawe waravuze yuko atari by'abana, YouTube barashobora kugara account yawe kandi hari gihe udashobora kugirane kongera kuyironga. Hanyuma hano hasi YouTube channel urashobora kuyilinkinga kuri Google Ads.
ibi n'ibindi ushobora kugira ante kuraba. Hanyuma ikindi hariho abantu bibaza mbega ushobora guhidinga guse te aba subscribers bo kuri channel yawe. Muri make iyi settings ngaho urashobora kuyitikinga on cyangwa off, ariko jewe kuko ndiko ndagomba YouTube channel yanje kugira ngo ikure n'abantu babibona aho tugeze, nderekana kuko ntacyo ntinya, nta nubwo bintera isoni y'aba subscribers mfite. Niyo mpamvu ngaha anya iyi irritate. Ugomba urashobora no gushonda ngaha anya kuri advanced channel settings, gusa ibi inya nibivuga yuko ukuntu ushobora gushiramwo amazina ibikini abantu bazoza bakurikirana YouTube, ariko kano kanya ntago dushobora kujaho. Hanyuma kandi ukuntu ushobora kumanage YouTube yawe ni ngaha, uhidutonda ngaha ukagenda aho ugomba no kuyugara nuko nyene. Hanyuma ikindi ni hano onya uhitugenda kuri branding. Hanyuma iyi branding hariho ubuntu mukunze kubona kuri YouTube video iriko iragira. Jewe nasizeho akavuga subscribers kuri video yari yo yose, muzoza muklikinga aho mukazobona muzoza mubona hariho aka kantu kitwa subscribers. Rero ukuntu nagakoze kugira ngo gakwerane, kuko ukiri utaragashiraho hariho information ziza ngaha anya kugira ngo bakore kuko zingana. Natoye ifoto hanyuma ndayitwara muri Photoshop, mpita ndayigira ije size basaba, hanyuma mpita ndayizana ndashira. Ubu rero buri video yose muzoza mubona dusizeho, nta mpamvu yo ku editing hanyuma ngo ugashireho oyaye. YouTube irashobora kubigira automatically. Rero iki kandi ni ikintu gikenewe ku bantu bariko baragira YouTube, kandi ni video zanyu muzishiraho kugira ngo muzoze mugirane abantu baza baragira subscribe. Kandi urashobora urabona ngaha nagize ati entire video, urashobora kuvuga ati ugomba kukerekana ku ntango y'ivideo cyangwa ivideo iheze, cyangwa ukakagira ivideo yose ikabandanya kakiriho. Jewe rero niyo option nachuzinze natoye kugira ngo bibandanye bigende. Hanyuma ikigize kabiri uhituza ngaha kuri upload defaults. Upload defaults bisigurwa yuko ngaha anya title ivideo hano onya, kandi urashobora kubwira abagiye kuviewinga video yawe ico irico. Hanyuma kandi bino ubisetinze buri video, kuri video zoza uploadinga bizogumaho, izo information zose zizogumaho. Hanyuma visibility isetinze kuri private, benshi muzosanga ari public. Buri video uploadinze kuri YouTube izohita iba iri public utaranayiraba na wewe. Iyi novuga ati nikosa mu makosa naje nakoze mu bwa mbere ntarabitahura. Hariho video nagiye gushiraho nkasanga ntago zikwijije ivyangombwa, nkaza kuzikuraho kandi abantu bamaze kubibona. Rero kugira ngo mu kindi gihe bizogufashe, uzoze uragira prive ivideo bibanze uyirabe, making sure yuko ivyangombwa ikwijije, yuko nawe ikunezera imbere yuko ibonwa n'abantu. Rero kano kantu kari very important kukagira. Hanyuma kuri ibi tax and navyo urashobora kuyadingaho, ariko nkuko je nagize niyorohereje, hariho app ushobora kugura kugira ngo izoze ibigukorera byose. Hanyuma kuri advanced YouTube, advanced YouTube nayo iri important. Impamvu iri important, ugomba kuza urarecordinga video zishara kuri YouTube, abantu bakaza barazidownloadinga ngaho. Ugiye ngaha kuri kano kantu ka drop menu hariho creativity common attributions, bisigurwa yuko video uzoshira kuri kano kantu ka kabiri, bisigurwa yuko umuntu wari we wese arashobora kuyitora akayikoresha ivyo agomba. Ariko usize ngaha anya kuri ya mbere standard YouTube license, nta muntu azoza atora video yawe ayikoresha mu byo agomba, kuko ndazi yuko muri kino gihe twese turiko turagirane turakora video kugira ngo tugere iyo tugenda. Rero information cyangwa ama video turiko turashiraho ntago arayagusa. Hanyuma ikigize kabiri video language.
muri uno mwanya je nanditsemo Kinyarwanda kubera ikirundi ntikirajamo, ariko twizere yuko mu minsi ikirundi kizohaba kiza. Hama gusa nico nzi nuko abantu bose tuvuga Kinyarwanda n'ikirundi twese turumvikana. Hanyuma ikindi communication aptitudes nayo uyigira off. Uyigize on, hariho ama comments hamwe azoza acaho uko nyene utayemereye, ariyo mpamvu je nagize off. Hanyuma urabona ngaha kuri comments umuntu wese arashobora kuvuga ivyo agomba kuri comments, ariko muri make muri iyi minsi turimo hariho ama comments ashobora kugenda kuri YouTube akagutera intege nke, bigatuma usubira inyuma mu bikorwa vyawe. Ariyo mpamvu kuri jewe YouTube yanje urabona hariho allow comment, all comments. Umuntu wari wese siza comments igahitajaho atakibazo, ako kanya canditse agahita yibona, ariko sinobitebaho bizovana niko wiyumvira nivyo ushaka. Ariko jewe nagize hold all comments for review. Bisigurwa yuko ama comments yose umuntu commentinga ku ma video yanje yacu kuri no channel, bisaba jewe ubwi wanje ndaza nkayaraba, ndabereka ukuntu ushobora kugenda kuyaraba, hanyuma ukayasoma. Waheza kuyasoma ubonye ameze neza, hanyuma ugahita publishinga kugira ngo abandi bantu bayabone, no kuyishura ukayishura. Nkuko mubona inza namaze kugira kandi n'aba viewers barashobora kubona intuzenya video igeze. Ibi umaze kubihindura uhita uhitinga save button, ariko kuko je atana kimwe nahinduye urabona yuko atakintu na kimwe kinyemereye kugira ante settings. Hanyuma uherejeje kuri iyi inya upload settings, ikigize gatatu uhita kuri community. Ibi inya hanyuma ngaha anya ni kuvuga yuko ngaha urashobora ku blockinga umuntu yoba aje kuri YouTube channel yawe utamugomba. Aha niho ushobora kuza kubigirira. Hanyuma ndibaza yuko icyanyuma utugenda kuri default, hama hold all comments for review. Nta comment n'imwe izijaho kuri video yari yose abantu boba basize kuri channel yacu. Jewe ntayemereye iyo comment kuko hariho comment zimwe zitanze zimeze neza. Rero iyo mbonye itameze neza mitangira ndayifuta. Aya rero niyo ma settings asabwa yuko ukwiriye gukurikiza muri uyu mwaka wa 2020 mu 2020. Ukazobigenza uko onya bizokorohera. Tuvuge twege Australian dollars, turi muri Australia, ugomba ivyo onya nivyo wawe kumenya. Ariko muri uno mwanya uri muri USA, muri America, cyangwa ugomba YouTube hizo ziguhemba mu madolari y'amanyamerika cyangwa mu nyama Australia, urashobora kudropinga ngaha ugashiramo ico ugomba. Byose birashoboka. Hanyuma nkuko nabemereye, aya niyo ma settings ukuriye gukora ku muntu wari wese ariko arakoresha YouTube muri kino gihe kugira ngo ntuzogwe mu ngorane. Hanyuma nkuko nabemereye, ngiye kuri channel yacu ni kuvuga ati iyi niyo channel yacu ijyanya YouTube studio. Ukiyugurura cyane nibi uhita ubona. Mwibuke yuko nahise kuri settings, mvuye kuri settings niho nakoreye ibijya bindi byose. Hanyuma urabona ngiye ngaha rero kuri comments muri uno mwanya nta nimwe iriho for review, head for review nta nimwe. Ariko mugiye muraba aya ma comments yose na approvinze niyo mpamvu muzoza mugira ntimuyabona kuri video. Itarajaho uhita ngaha kuri head for review. Niho ushobora kusomera comment yariyo yose ubona imeze neza. Okay, sawa, ugahita ugira publishing. Hanyuma nka bya bindi rero nababwiye, tuvuge uklikinze nko kuri iyi video for example, na hano urashobora kugenda kuri comment kandi ukagira head for review buri video imwe, ariko ugomba gusoma kuri channel yose icyarimwe utarinze kugenda buri video bitugenda kuri comments. Hanyuma rero muri make ndizera yuko ari ibi ya app nayo nabereka
muri make ijya app ngabanye intuzenya. Urabona ngiye kuri YouTube, tuvuge iyi ni video ntoye kugira buri YouTube yiwanje. Ya app nababwiye ni itinzanira information zose z'iyo channel n'iyubundi channel abantu bamaze kuyiraba ibiki n'ibiki, ariko ama video maze gushiraho ibi byose bitabiza. Hanyuma ya tags urabona ibi byose bitabiza, bisigurwa yuko ano tags ndashobora kuyakopinga straight nkata ndashira kuri ntuzenya kuri video yiwanje, kuko yose ni automatic ya app yagize nte yayankoreye yayanshiriyeho. Bisigurwa yuko aya tags na yandi ma YouTube channel agomba kumera nk'ibyo jewe ngirante nkora. Ahita nk'umuntu agize tuvuge Bujahid TV, ayiklikinzeho muri recommendation arashobora kubona video ziwanje nawe uzo kuri ijya channel yiwabo. Mundindire gato itara rihise rizima, ubwo ndaje ntengaruka ndabereke yinde example kuko ngaho ndi kuri Ndaho TV. Okay, tukibandanije tuvuge nko kuri ino channel iyi Mashariki TV ariyo mu Burundi. Nkuko mubibona, urabona ngaha anya ya app yanje iriko iraloading. Rero iriko iraloading, murabona yuko itinzanira kira kitu cerekeye iyo channel. Ntarinze kugenda ngo ibiki ndondera ibintu hirya no hino, ahubwo bahita babinzanira vyose. Hanyuma iyi inya urashobora kubona ama video zabo ziri suggested kuba iyo kuyandi ma YouTube channel. Kaje urabona zino video nk'ubu unya kubera ndaje ngaha bahise bangirira suggestion iyi inya Isaac TV. Bisigurwa yuko ibi inya guhita bizuko si ibintu vyikorwa, si ibintu vyikora oyaye, ahubwo bene YouTube channel barashobora kugira ane kubikora kugira ngo bigende uko biri. Rero naje nkaba ndi ngaha kuza ndereka abantu cyangwa kuza turerekana ama skills y'ukuntu twakoresha YouTube, hanyuma YouTube zacu natwe zikagrowing up, zigakura, hanyuma ivyo tuzoza dukora bikaza birarabwa n'abantu, kuko nta mpamvu yo gukora YouTube ibintu byawe bitagira ante bitarabwa. Ubwo rero mwese mwariko muradukurikira ngaha anya kuri Ndaho TV, murakoze cyane. Hanyuma kuwoba afise ikibazo cyari cyo cyose arashobora kugira ante gukomentinga musi intuzenya ivyo agomba kubona cyangwa ivyo yipfuza ko nogira ante no mwereka, kuko nkuko mubona ngaha kuri computer ndafiseho ama program atandukanye nkoresha kugira ngo video zishikeho n'umwanya bifata. Hanyuma ikindi kintu nk'abantu bashasha bariko baruguruza kandi YouTube mutokwibagirwa ni kwandika description isigurwa YouTube channel yawe ico igamije. Twege tuzahaba dushiraho ibintu byinshi, ariko kino kintu kiri very important. Hanyuma n'ama links urashobora gushonda ngaha kuri Facebook no kuri Instagram, ngishonda ngaha anya bahita bagutwara automatic kuri channel yiwacu. Bisigurwa yuko what the fuck is going on? Nkuko mubona hajya nabyanze kuri YouTube, Instagram, kuri Ndaho TV, byose bikaba biri connected kugira ngo abantu bashobore kugira ante kubakurikirana ku ma website yanyu. Nuko onya muri make
ushobora kulinkinga ayandi ma links sivyo aha anye turiko turaca kuri Mayange ariko kuco mutoba mwatahuye murashobora kumenyesha muri ngaho munsi muri comments hanyuma kazoza ndabibagezaho kugira ngo namwe YouTube channel yanyu ibashe gukura cyane hanyuma hariho byinshi bisabwa ariko tuzoza dushiraho kimwe kubipfuza ku growing at the YouTube channel hanyuma ibindi turi kumwe Imana ibahezagire panga menya video noza ndashiraho cyangwe menye abakeneye kwiga uko bangana kuko byose ndi navyo kandi ndabizi ndabitahukirwa nkaba nshaka rero gusharinga knowledge ubwenge cyangwe ubumenyi no bafise ku bagenzi banje bari kwisi ahariho hose batandukanye ariko cyane kubumva ururimi runo rurimi mvuga mu Kiswahili iyi ruga nayo ongea ku rurimi mvuga Kirundi Kinyarwanda sinabizi nyimbari Kirundi nyimbari Kinyarwanda nyimbari biki rero muzoze munkurikirana hanyuma zoza ndabazanira ayo ma context uko bukeye nuko bwije murakoze cyane gose Imana ibahezagire.